umuriro uraduka ku kazi aho nkorera. Haleluya. Urutsinga rwava ku mashine rwinjira umuntu uze muri compteur rurafatwa rurasha. Mwiyumvire kuva saa 9 z'ijoro umuriro uri mu idepo urimo ibintu bitekeye mu magunira vyoroshe gusha cyane. Amen. Hanyuma barantelefona mu masaha 11 kugira buce barambarira ngo hari umwotsi mwinshi cyane mu idepo yawe hariko harasha. Ndacugumira biranga ko mvyuka nkavyuka ngasanga shitse ku irembo ntambaye ikamba mbiri biranka muravyumva namwe. Idepo y'umuntu nyene kazi murazi kazi ka leta naye nagahagaritse ubu yariyo kazi kanje. Rero imbere yaho murazi ko hari amahera twatanze wa munsi dimanche umukozi w'Imana Dieu merci ari ngaha nanje nari nemeye ko nza gutanga. Mugabo pasteur aravuga ngo hagashika kuwa 4 utarayatanga uzoce wirekera wigihe kizaho cyakurenze. Jewe kuwa 4 mu gitondo ndiko ndagenda gutya nshitse aho ndi mu taxi mbona mwarimu Hermes canamuhamagara n'ingoga ingo hano hakira ya mahera kuwa 4 ntihandenge umva ni kuwa 4 ngira byari guherana no mwijoro sinzi nyaruka n'ingoga nakira cakimazi canje kuwa 4 ntihandenge. Rero igihe bambariye ngo hariko harasha navuze ati man natanze ibimazi byinshi muri rya sengero. Hari igihe pastor yavuga ngo umuntu wese ngo azoza ngaha mu isengero mushasha amasengesho yose azosenga azotuja ko abantu bagize iyi pave ngaha. Havuga umuntu wese aziko yafukamye haje amasengesho yangiyeko. Ariko naho nakoze ibintu byinshi ikimazi kimwe natanze kuwa 4 ndashaka ko arico kimvugira. Haleluya. Ndashaka kijya kimazi kimvugire si kinini mbere nikiruta nivyo no naratanze nariko kijya kimvugire. Ndavuga ni Imana tiko ndage niyo nasanga hahiye hose ari umunyota njewe ndamaramara ariko nawe uramaramara wavuze ngo uri umugabo wafakatse. Ndavuga ni wa Mana y'abafakatse ndaguhamagaye ivyo kwica amatwi nibirimwo ayi wanje uyumve amasengesho yanje uyumve sange wazimije wewe nyene sange wahabaye. Guko nayivuze niko vyagenze. Naragiye nabanje ndarungika umwana wanje dusigaranye ariruka aragenda asanga nyene hako arugurura basanga hafashwe ibintu vyegereye ngaho nyene ku mashine udufuko dukeyi cyane tani cyo twoba twarantesheje baradukurayo nanje nza gushika nikwega nyene narushe mu mutima wanje mugabo nizeye Imana. Haleluya. Nizeye magaze ko ikimazi canje sanga caje imico umuriro. Haleluya. Hanyuma ndagenda shitse sanga bariko barasuka kwa amazi sanga nyene hahiye mugabo bariko barayora ivyo vyahiye babita aho babitaye haca hakimiriro aho babitaye. Ndavuga nti Mana yanje uri Imana. Haleluya. Haleluya. Nzogushingira intahe Satana vyumve na Satania wiwe n'abadayimoni bayimenye ko mwijuru dufise Imana. Haleluya. Umudamu twari twegeranye aravuga ngo ya Mana usenga ntirega ntayuzi ingo ya Mana usenga yakuvuga ntuviriza si Imana gusa nikimazi ntora cyari cikimazi uzoze ku masengera abiri uzoze ku masengera abiri wirabire. Rero dufise Imana ikora. Umunsi wa mbere gukora mate naraje ngiye gukora examen narazindutse cyane ndaza ngaha nsanga muri burakeye bariko barasenga sanga bariko baravuga ijambo ndavuga ati mugabo ibiba byose examen hitangurira hose ngenda pastor ansengeye ndaza muri burakeye bari ku karago ngaho bariko barasenga ndagenda ndafukama imbere ya pastor acavuga ati mwese mu mutunga ibiganza Imana ijane nawe. Bose barantunga ibiganza barasenga ndashimira Imana yabikoze. Haleluya. Ndashimira Imana yabikoze. Nukuri ndashimiye Imana mu masengesho y'uburakeye ngo muze muraza harabera ibitangaza bimwe bidasanzwe kuko je sinarinzi ko no wa gatatu
uwa gatatu sinarinzi ko byoshika nyene nkaba mu mayinite ntabyo narinzi gusa Imana yarabikoze Imana kino gicaniro haleluya